Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Walter Kwizera. Iyi ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 28 ntwarante umwaka wa 2025. Mwiriwe cyane mwaramutse nshuti namwe bakunzi bivanye naho muherereye, ndabaye nikaze muri ano makuru twabateguriye agizwe hanini n'izi ngingo nkuru zikurikira. Umuhari M23 ntukwiye guhagarika umutima w'abarundi kuko atakibazo ufitaniye na leta y'u Burundi. Byashikirijwe kuri wa gatanu mu kiganiro abavugizi b'inzego za leta bagiranye n'abanyagihugu hamwe n'abamenyesha makuru, aho banashikirije ko igihe cyose u Rwanda rutazotanga bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2025 imbibe zizoguma zugaye. Abahoze ku rugamba bo muri komine Mutimbuzi babandanya basaba kurenganurwa bakarunzwa agafashanyo kabo nk'uko byakorewe bagenzi babo bo mu ntara zimwe zimwe. Na abanyagihugu bo muri komine Buraza bariyamiriza bivuye inyuma ingendo y'abajejwe umutekano babandanya gukingira ikibaba abikikamukiza mu kuduza ibiciro by'ibinyobwa bya Burarudi kandi aribo bari bakwiye gutuza iyo ngendo. Iyo yari incamake ni musangwa ikaze mwidoni. Ano makuru tuyahere muyavugwa mu gisata cy'umutekano. Imisi 9 iraheze umunyagihugu yitwa Ciza Kizostomo muri zone Ngagara komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura abuzwe irengera inyuma yaho anyurujwe asohotse kwitaba telefone. Umuryango wiwubu uhagaritswe umutima kubera ko bamurondeye mu busho bwose barahebura. Dinye Karondo aratubwira ibijanye n'inyuruzwa ry'uyo munyagihugu. Ciza Kizostomo atazira Toyota amaze imisi 9 abuze irengero, akaba yaba muri quartier ya 4 yo muri zone Ngagara. Isoko ryacu mubegereye umuryango wiwe rimenyesha ko kwa 19 z'uku kwezi igihe cy'isaha 5 zo mu gatondo ariho baheruka kumukubita ijisho. Ico gihe yari hafi y'umuhaniwe asohotse hanze kwitaba itelefone. Mu bo babana mu nzu nk'uko isoko ryacu ribandanya ribimenyesha ngo nta numwe yari bwatahuke. Bamaze kugera ku muhana bararindiriye ko Serugwa Ciza Chrysostome ataha nk'uko bisanzwe barabura. Niho baca batangura kumuhamagara kuri telefone yiwe ngendanwa ariko basangira zimije. Bukeye bwaho isoko ryacu rimenyesha ko abajyango barondeje mu busho butandukanye naho nyene baramubura. Gushika ubu bakaba bahagaritse umutima kuko batazi aho wabari nuko amerewe. Abajyango baciza Chrysostome batazira Toyota basaba inzego zitandukanye cyane cyane igipolisi kubafasha kurondeza kugira uwabo aboneke. Arakoze Dinye Karondo. Muyavugwa muri politike, Uburundi ni burota bwugurura imbibe buhana n'u Rwanda, ico gihugu kidatanze bashatse gutembagaza ubutegetsi mu Burundi mu mwaka wa 2015. Nayo umuhari M23 uri kurwanira muri Kongo niwoterwa abarundi kuko atari wo mwansi w'u Burundi nk'uko hariho abavyibaza. Ivyo vyavugiwe mu kiganiro cyahuje abavugizi b'inzego za leta, abanyagihugu hamwe n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Rumonge. Mugenzanje Janvier Ninazwe aratubwira ivyashikirijwe kubijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda hamwe n'intambara iri mu buseruko bwa Kongo. Ibiganiro vyamaze iminsi bivugwa ko biriko bihuza leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda mu ntumbero yo kunagura imigenderanire hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri bisa naho vyabaye imfagusa. Mu kiganiro c'abavugizi b'inzego zitandukanye za leta, abamenyesha makuru n'abanyagihugu cabaye kuri uno wa gatanu, umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabajijwe n'umumenyesha makuru kubivugwa ko hari ibiganiro vyoba vyarahuje u Rwanda n'u Burundi kugira ngo imbibe ivyo bihugu bihana zugurugwe. Hozine Girene Gatoni ntiyabihakanye ariko acamenyesha ko leta ya Gitega itigeze yisubirako. U Rwanda rudahaye u Burundi inkozi z'ikibi z'umuhari Red Tabara n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015, leta y'u Burundi itarota yugurura imbibe. Uno munsi izo nkozi z'ikibi ico gihugu kiyushikanye mu Burundi, nuno munsi nyene bo bashikiriza umupaka uca wugurwa ubwo nyene. Umupaka uzokugururwa kugira ngo barengane bashikirize leta y'u Burundi ntizosubira kugagwa. Ku kibazo cabajijwe umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi
kijanye nuko ubwo bushikiranganji buguma bumenyesha ko ingabo z'u Burundi zifashe neza ku rugamba muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kandi umuhari M23 uguma ubaterana intambwe mu kwigarurira uturere tutari duke ndetse harimwo n'uduhana urubibe n'u Burundi. General de Brigade Gaspard Baratuza yishuye ko abarundi batosamazwa n'ibiriko bibera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kuko umwansi atari umuhari M23. ntihagire uwundi usubira guha agaciro uwo mugwi kuko abajejwe barabibona kuko umwansi murazi ashobora kutaba uwo mwibaza akaba uwundi rero ntamusubire gusamara musamazwa n'ibiko bibera muri Kongo. Ico kiganiro kikaba cabereye mu ntara ya Rumonge. Janvier Ninahazwe tuve mu bya politike dutandukire yavugwa mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Ubuyobozi bw'ibohero rya Gitega nibwo bubazwa amabakorerwa abanyororo niko bibonwa n'ishirahamwe Rukristo gishinze kurwanya isinzikazwa by'ubuzima bwa kiremwa muntu akate Burundi aho risaba ko agateka k'abafungwa ko kubahirizwa. Anita Gateretse umutunganya bikorwa muri akate Burundi abivuga afatiye kuri umwe mu banyororo bo mu ibohero rya Gitega yakubiswa arakomeretswa mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 25 ntwarante uyu mwaka wa 2025. Dutege yombi Anita Gateretse. Ishirahamwe ry'abakirisu rigwanya isinzikarizo rya kiremwa muntu mu Burundi akati Burundi ririyamiriza inyifato mbi aho abanyororo baja mu bikorwa byo guhotera abandi banyororo mu mabohero nk'ivyabaye mu ibohero rya Gitega mu ijoro ryo kuwa gatatu heze. Iyo nyifato tukaba tubana kwikunda kuboneka ku banyororo baserukira abandi kenshi baba bakingiwe ikibaba n'abarongoye amabohero kuko ayo mabi bakora hari gihe adaheza ngo ahanwe. Uwo n'umugenzo mubi wo guhagarikwa kuko abaserukira abafunzwe batogwa mu ntumbero yo gukora nk'abahuza hagati y'abafunzwe n'ubuyobozi bw'amabohero haba kubijanye n'ibisabwa nabo bafunzwe canke mu kubahiriza uburenganzira bw'abanyororo. Iyo bishitse hakaba abanyororo bagira inyifato mbi bikenerwa ko bashirwa mu bihano. Ivyo bihano bifatwa n'ubuyobozi bw'ibohero bwisunze amategeko agenga amabohero kuko bunafise n'igipolisi cyo gushira mu ngiro ivyo bihano. Ikindi gihambaye nuko amakomite y'umutekano w'amabohero ategezwa kuba aserukira abanyororo bose mu buryo bushimisha bose ntiharizwe n'abantu bari hafi y'ubutegetsi kugira ngo abo banyororo bari muri ayo makomite y'umutekano bashobore guserukira inyungu z'abanyororo bose. Tuributsa ubuyobozi bw'ibohero rya Gitega ko ari bwo bwegwa n'itunganywa ry'ibikorwa vy'umutekano kandi ubwo ubuyobozi butegetswe kugira uruhara ruboneka mu kubahiriza uburenganzira bw'abanyororo atagutandukanya kuko inyifato mbi yose iharugwa kuri abo barongozi. Mu gisata c'intwari ibereye naho abahoze ku rugamba bo muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura basaba gutunganirizwa. Inyuma y'umwaka wose ntibararonswa agafashanyo nk'abandi kandi baratanze vyangombwa basabwe vyose. Abo bahoze ku rugamba baridoga ko ivyo bamaze gukora vyose vyabaye imfa gusa. Emmanuel Ndayishimiye aratubwira imwe mu myidogo yabo bahoze ku rugamba. Bamwe mu bahoze ku rugamba bo muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura ntibisanze ku ntonde y'abazoronswa agafashanyo. Bamenyesha ko bari basabwe kuguruza amakonte mu mabanki atandukanye haraciye umwaka. Mu minsi heze bari batumwe ko kuri komine kugira batunganirizwe. Ico gihe babakuriye inkoni ku gishitsi ko abazoronka ko gafashanyo arabisanze ku ntonde gusa nk'uko uyu abishikiriza. Turadutera kuzaguruza amakonte turayuguruza mu mabanki atandukanye hanyuma turatamira turarindira itariki 24 twahamagawe muri komine Mutimbuzi barati ikibazo c'abibuze ku ntonde amadosiye yabo ngaya ibiro bikuru by'igisirikare ntaca bavuze ko ahubwo leta majoro yavuze ku bantu bibomye ku ntonde intonde zabo zasohotse mu mwaka uheze zabwiye mashini zirungitswe na leta majoro abo nibo bademubirize bazwi nibo bademubirize mashini yarungitse guca baronka ubwo buryo. Abo bahoze ku rugamba batangazwa no kubona igisirikare kivuga
ko ku ntonde batazoronka ako gafashanyo mu gihe basanzwe bafise ivyangombwa bisa n'abo bandi bari ku rutonde. Dufite matrikire turanga nk'abaje ku rugamba, none twarobanuwe gute kugira abandi bashikirwe natwe dushikirwe? Turagira itigiri c'ababuze muri komine Mutimbuzi n'abarose ari bake babuze, twabuze ico dufata ico tureka mu barose n'abantu 50 barimwo, ahubwo abasigaye turenga nk'amajana atarenga ni komine yose y'Imvino. Abo bahoze ku rugamba bamenyesha ko bamaze gukoresha amafaranga menshi mu rugendo bakurikirana iyo dosiye kandi ko basanzwe bugarijwe n'ubukene butagira izina. Basaba leta ko botunganirizwa kuko atamwana n'ikinono. Arakoze Emmanuel Ndayishimiye. Muyavugwa mu vy'imibano, isoko ya zone Kanyosha muri komine Muha irangwamwo isuku rike cyane. Abadandaza cyo kimwe n'abaguzi bavuga ko ubwiherero bwaho buduhuka ibishobora no kubangamira amagara yabo. Clovis Niyonzima aragaruka kuri iryo suku rike rirangwa ku isoko yo mu Kanyosha. Isuku rike ribangamiye abadandaza n'abaguzi bo muri zone Kanyosha riva ahanini ku munuko uzanana mu bwiherero bw'iyo soko ku bwabo basanzwe bayikoreramwo. Abo bahakorera n'abahagendera bamenyesha ko bafise amakenga ko bashobora kuhandurira indwara zifatiye ku isuku rike. Isoko ya Kanyosha irangwa n'umunuko, ugiseruka ku mpande z'isoko akigwa n'umunuko n'urusazi ruduma. Aho twe turagira impungenge nk'abasanzwe bahakorera ko dushobora kuhandurira indwara zitandukanye, mu gihe kandi tudashobora gutozwa amafaranga yajejwe gutunganya ibikorwa by'isoko. Ikindi gitera isuku rike nk'uko isoko ryacu ribishikiriza n'imyanda yegeranirizwa impande y'iyo soko. Isuku rike ribonekeza aho ku mpande z'isoko usanga hakiri ubwoko butandukanye, ibisigarira by'ibidandazwa byo mu isoko ahantu bitandukanye. Basaba abaje gutunganya ibikorwa byo muri iyo soko yo mu Kanyosha kugarukira isuku batarandura indwara ziva ku isuku rike. Arakaniye na Clovis Niyonzima. Tukiri mu vy'imibano nyene, abanyagihugu bo muri komine Buraza intara ya Gitega bariyamiriza ingendo yo kwidugiriza ibiciro by'ibinyobwa bya Brarudi iranga abadandaza baho. Ni mu gihe bimwe muri ivyo binyobwa bigurishwa inshuro zibiri igiciro cemewe n'amategeko, ababikora bakaba batigera bakomwa. Remi Nderagakura yaganiriye na bamwe mu banyagihugu b'Iburaza baramubwira uko vyifashe. Abo banyagihugu bo muri komine ya Buraza baganiriye na RPA bamenyesha ko ibinyobwa bikunze ahanini kutuzwa ibiciro ari Primus na Amstel. Ivyo navyo nk'uko umwe muri babimenyesha vyadugijwe hagati y'ibihumbi 2003 ugereranije n'igiciro cashinzwe na leta. Ije na gamera bona akiyeri ahambere y'inatanu Amstel kabisa natanu eka ino ho humenye mu kindi gihugu aho ikiyeri kigeze ku noti y'ibihumbi 4.5 Amstel 6.7 gushika kuri 8. Ikibabaza abanyagihugu b'Iburaza nk'uko isoko ryacu ribandanya bimenyesha nuko abajejwe intwaro cyo kimwe n'abajejwe umutekano bahitamo kwirabira hirya kubera kenshi baba bafumbatishijwe na banye n'ubunywero. Kandi namubajije avuga ngo zize ntumbaze kutashoboye kuyaronka yego kubisera nayo nuko nyine wewe aje gusa azavuga ati nteduka cyakiri muzangire ikorera ukuvuga ahagarikira ibyo biciro abantu bicaye. Ivyo biruko mu gihe ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu buherutse gusora urutonde rw'abategetsi mu ntwaro no mu gipolisi abanyagihugu bo kwitura igihe babonye bikika mu kiza ukwidugiriza ibiciro byashinzwe na leta. Abo bategetsi nyene akaba aribo bariko bakingira ikibaba abo badandaza. Remi Nderagakura. Mu buhinga bw'ivyuma ni batumirira mate dutandukira igice cya kabiri icano makuru. Uyu rero ni wa mwanya wahariwe ikiganiro dukingire ibidukikije. Kuri uyu wa gatanu turabiramwe ibijanye n'ibura ry'imfizi zo kwimisha gibonekeza mu mihingo itandukanye y'igihugu muri kino gihe. Ikiganiro mugishikirizwa na Hervé Niyuhire. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Hamaze iminsi hibonekeza ingwane z'imfizi z'inka zo kwimisha mu mihingo itandukanye y'igihugu. Aborozi bamesha ko kugira baronke aho bimisha bibasaba kwishura amahera banyene imfizi, amahera atari make kubwa bamwe n'abandi. Muri kino kiganiro
dukingira ibidukikije cyo kuri uyu 28 ntwarane umwaka wa 2025 tugiye kubashikiriza imyidogo ya bamwe n'abandi mu borozi bayazana RPA muraza kumva kandi nico bamwe mwakurikiranira hafi ibijyanye n'ibidukikije banahanira ikigwa ryavyo bayivuga ko ni ikiganiro mugira mushikirizwe na Hervé Niwihire ndabahaye mwiriwe na mwaramutse nongera ndabaha n'ikaze. Ndasubiye kubaha ikaze nshuti bakunzi b'isamirizi RPA mu biganiro dukingire ibidukikije nk'uko nabamenyesheje mu ntangamarara mu biganiro cy'uno munsi turabira hamwe ingorane zijyanye no kubura imfizi z'inka zo kwimisha zibonekeza ku borozi nk'uko bishikirizwa n'abo twaganiriye mu borozi iryo bura ry'imfizi ryatumye abatunze amashuri bashyiraho igiciro ku gukenera imfizi ibiciro bavuga ko ari umurengera. Ikibazo kijanye no kwimisha n'ingorane ubu ingeze ahantu ushobora gutwara ku mpfizi ugiye kwimisha guca ibihumbi ijana aho guca ibihumbi ijana rero uri ntaho nikora nka bamwe bamwe usanga hari abatunze inka z'inkuzeya babikijwe kugira ngo nk'ibihumbi ijana n'ingorane urumva yuko bigoye turagoye rwose nk'abantu dusanzwe dutunze ibitungwa vy'imbizo canke badafise uburyo bwo kwikora kuko bw'amahera birabagora rwose. Ibintu vyo gutera imfizi canke kwimishiriza ntivyoroshe birazimvye cane ubu gutera imfizi n'ibihumbi ijana yuzuye bashaka avamo na rumwe kwezi canke ari ushaka kwimishiriza umuntu nawe nyene n'ibihumbi ijana biri hamwe. Abo borozi bamenyesha ko ukuduza igiciro byabaye uko imyaka yagenda irakurikirana. Bamwe muri abo borozi bavuga ko iryo duga ry'ibiciro rishobora kuba rimaze imyaka irenga 5. Kera baratanga amafaranga 10,000 biratuga biraja ku 20 mu nyuma mbere zaragiye no ku 30. Mu minsi ya vuba rero ihetse yahora ari 50, mu minsi ya vuba yahora ari 50,000 hama rero kugeza kuri bano vyatuze rero bikaba biriko birashikira ijana mbere hariho n'abo usanga bayarenza. Myaka yaheze umuntu yaragukiza imfizi kabugenzi ugasanga baramuguriye icupa rimwe canke abiri inyuma yaho aho twavuga nko mu myaka ya 2020 ego 2019 imfizi aho mperereye ngaho Ingozi barahavuye baravuga n'amafaranga mugabo umuntu yariha amahera 5,000 kugera ku 10,000 ubu rero siko bikiri umuntu yifitiye imfizi yiwe bakaba barayishimye yavuga ko atayindi nk'ahubwo woba ucyorora. Bamwe mu bakurikiranira hafi ibijyanye n'ubworozi twaganiriye bavuga ko byabaje ibiriko biraba ku borozi. Sabuguheba Patrice aramuswa ishirahamwe fasha byanira iterambere ry'ibisata by'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ikingirwa ry'ibidukikije amenyesha ko ari ingorane idasanzwe. Mu Burundi hariho umugenzo wahahora ukuragira ku misozi kugishisha kanyene zigatembera. Ni kuvuga yuko tugeze kuri iki kibazo rero gikomeye c'ubworozi ku muntu ashobora kugira sigarana nk'imwe canke zingahe mugaba kabura imfizi. Nagomba twibukanye uko vyari bimeze aho hambere inka yashobora kwimira ku musozi mu guri aho baragiye kandi aho onye naho mwungere baba batari kumwe naho yinayo baba batari kumwe yarima bakazuza kubona itanguye guhaka. Inka irinze iri muhira naho no kuvuga yuko shebuja nyinayo eka naho yaba umwana yarayitwara ku mubanyi ku mfizi akaja kuyibangurira. Inka irinze irashobora kwijana ireka ava muhira ikaja ku mubanyi aho umubanyi aragiye nayo nyene ikibangurira kuko ababa basanga yuguri ntibimana imfizi.
eka iyo inka atamfizi ibonetse hafi mu kibano baraheza bakabona yuko igiye guca umurindo bagaheza bakayitwara kure nivyo vyari bigize iminsi biriho kuko gutereka imfizi nk'uko mubizi bikigwa n'umugabo akomeye bikigwa n'umugabo afise iraro bikigwa n'umugabo atunze mu bisanzwe kuyitereka ikazocika ubukombe ikaba imfizi bose bashaka kubangurirako ntibigirwa n'uwo ari we wese bari umuntu yifise ico gihe rero uwitwaye kubangurira baraheza bakamwaka icuhiro bacita icuhiro c'imfizi ico cuhiro yari amahera make vyagiye biraduga birashika ku bihumbi 10 urumva ko ayo mahera aguma aduga kandi uko aremera akaba menshi iyo nka y'umukene iraca umurindo nta kundi uwo munyagihugu yahora bura hari toborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya uwo mutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinjakinja mu mukenkekenke ukamuha imikora akabona kwikora mu gahogo. Chuti bakunzi bisamirizi RPA tubashame iganiro dukingire ibidukikije turiko turabira hamwe ibijanye n'ibura ry'imfizi z'inka zo kwimisha biriko riribonekeza mu bice bitandukanye vy'igihugu nk'uko RPA yavyiganiwe n'aborozi batandukanye hari bamwe mu borozi mu bayazana RPA bavuga ko inkomoko y'iyo ngorane y'ibura ry'imfizi ari uko hari ukuntu aborozi bisanze bagenda baragabanya gutunga imfizi batazi ko zishobora kubura ivyatewe ku bwabo borozi n'imigambi yo gufasha abanyagihugu mu bworozi itabitunganijwe neza. Kera musanzwe ubwa mbere na mbere nta mahera yatangwa mugabo kuvaho hatangwe kuza imigambi ishigikira leta n'ijya migambi y'amasanga aya mashirahamwe afashe mu mugongo ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi batangwe gutangira inka baratanga inka batanze inka yabo wasanga bahaye imfizi novuga yuko iyo migambi ari yaratanguye kwigisha abenegihugu yuko umuntu afise imfizi aje kwimisha aje gutera imfizi yuko umuha amahera vyavuye kuki vyavuye yaho umenga umuntu bahaye imfizi uwundi nabo bakamuha ivyara kumenga uw'imfizi yoba ahomvye niho rero baca babwira ati kada ati ni kuvuga imfizi murabona ko ari imfizi y'ubwoko niya kijambere ni ukuvuga wewe uzohora uwuzoza kugutira imfizi azohora guha amahera aya ubwa mbere bahera ku 1000 araduga kuri 2 araja kuri 3 araja kuri 5 araja ku 10 vyateye biduga bivanye n'imfizi uko imeze nuko niho vyatanguye rero ayaho umuntu agutije imfizi cyangwa tukamutira imfizi batangura gusaba amahera. Aborozi bayaze na RPA bavuga ku ngorane ry'ibura ry'imfizi barasaba ko iyo ngorane yokorerwa ko n'abaramutswa igihugu na cyane cyane ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubworozi ivyocishwa ku bwabo ku buyobozi bujejwe iterambere ry'ubworozi ku rwego rw'intara. Kiri nataka dusaye sote ndiga ko leta yavuga yuko hari umugambi uko kuzasubirisha ku nshinge ngo mu buserukizi mu ntara bw'uburimyi n'ubworozi ngo barafise intanga ariko izo ntanga ntazo tubona kuko yaba zihari ntituba turinda kuza gutanga mu mahera anganangana gutyo nko ku nka ho urumva basanzwe babikora mugabo mu mabepeyaye mu ntara twasaba yuko rero boze bakabidufasha burya umwenegihugu wehe wo ku mutumba runaka wese ashatse kwimisha ku buryo abakozi baduteyaye barahari nico bahemberwa bakaza bakaduterera izo ntuzeye bakatwimishiriza kuri izo nshinge nico twagira dusabe naho ubundi hoho turabona yuko bitatworoheye inka zacu ibitungo vyacu bigiye kuza biragombaha kubera uburyo buke. Umutumire sawo guheba Patrice aramutse ishirahamwe fasha na wene avuga ko itunganywa ryiza ry'ukuntu iyo ngorane yotorerwa umuti bikwiye gushirwaho inguvu no kuvyitaho hano anatanga n'akarorero k'ivyoba birakogwa afatiye aho bimaze kuba kandi byagize ico bifashije.
hariho ubundi buhinga mu bice bimwe bimwe bamaze kwitunganya nk'imvukira aho ndavuga nk'akarorero ko muri komine ya Mukike aho nzi zone Mayuyu twaritunganije turashinga ishirahamwe ryitwa Cape Mayuyu Cooperative Agro-Pastorale de Mayuyu. Imvukira barashira hamwe uburyo barashinga iryo shirahamwe hanyuma rikabafasha bagashobora gusaba umufundi umuhinga abishoboye azi kwimisha ku rushinge, hanyuma abo borozi bagatanga amahera make make kurumva ko umufundi abasanzwe ari n'umuntu atahura wo mu kibano, kandi naho abari umuhinga nawe abari mu ishyirahamwe cyangwa nyine abashigikiye ishyirahamwe, ugasanga nyine bitwara uburyo buke. Ndaheruka mu 2022 basanga bariko umworozi bariko bamusaba 10,000 ku nka, yari amahera makeyi. Rero ibyo byaranafasha iyo wimishije ku rushinge cyangwa iyo ari umworozi nyene inka yagiye kwimisha, arashobora gucagura imfizi akavuga ati nifuza akaranga k'imfizi, nshaka imfizi nziza, nshaka isariwere nziza, agacagura ubwoko bw'imfizi ashaka. No ngaho ku rushinge niko bishoboka. Mugabo ubu rero bigeze ahantu bigorana, humva aborozi bariko baraganya nuko imfizi zisigaranye bake. Ubu basigaye bashobora n'udushuri, kuvuga yuko zija guhona zihera mu ruhongo rutanguye gushora ishuri, nukuvuga ko atamfizi ubukene bwanjiye mu bantu. Iyo mfizi isigarana umuntu umwe, isigarana bakeyi, agaca azimba kuri ca cuhiro c'imfizi. Chuti bakunzi b'iganiro dukingire ibidukikije, no kuri zo ntererano za Sabuguheba Patrice, iganiro cyo kuri uno wa 28 Ntwarane umwaka wa 2025 kigarukiye. Twariko turabira hamwe ibijanye n'ibura ry'imfizi z'inka ririko riribonekeza mu mihingo itandukanye y'igihugu. Aborozi hamwe n'abakurikiranira hafi ibijanye n'ubworozi bakabasaba yuko bafise ico bobikorera ko bofasha kugira ngo umuti utogwe. Mwakoze mwese manuruteze abiri kuva mu ntango za kino kiganiro gushika aho kigarukiye. Shimire kandi n'abatanze intererano muri kino kiganiro. Munyemerere ndabikebanure, ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Duhana isango ku munsi wa gatanu w'indwi iza na Gasaga. Cari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Tugushimire nawe Hervé Niyuhire. Ni no kuri iryo jwi ryawe dusozerereye ko ano makuru ya Radio RPA twari twabateguriye kuri wa 28 Ntwarante umwaka wa 2025. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yompi, bakoze n'abagenzanje bo mu ruganda rwo kumenyesha makuru bamfashije kuyatororokanya. Ntibagiye abahinga b'ivyuma batumya no majwi bashikira ata gatosi. Walter Kwizerana reko ndabashikiriza, ndabikebanuye ndabipfuriza kururanirwa mu banyu no mu byanyu. Imana ibandanye Burundi n'abarundi nakagaruka.